Black Entertainer TV. Minisitiri w'u Rwanda Jean Damascene Bizimana yasavye ko umuhanzi canke umuririmbyi Juno Kizigenza yokura ijambo rutwitsi ku mazina yiwe asanzwe akoresha mu myidagaduro. Mbese nawe iyi nkuru woba wayimenye? Kugira ngo tubandanye, make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi ibiganiro by'ahazaza. Channel yanyu ni Black Entertainer TV, naho jewe tugiye kubana mu kino kiganiro nitwa Taisi the Winner. Nk'ibisanzwe nongeye kuguha ikaze abantu muri mu bumanuko, mu buraruko, mu burengero ndetse no mu seruko bw'isi, aho muri hose abantu mutuye Ottawa Canada, abantu muri Nairobi, muri Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Dar es Salaam Tanzania, muri Kampala Uganda, abantu muri Dubai n'ahandi henshi. Reka ndabaramutse ndabaha n'amahoro y'Imana. Ati rero bimeze gute? Ministeri ajejwe imyidagaduro canke ajejwe imico n'imico kama mu gihugu cy'u Rwanda yabwiye abahanzi nka Juno ko yokura izina ryiwe aho yiyita rutwitsi. Avuga ati iryo zina akwiye kurifuta kuko mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda iryo zina risigura ikintu kibi. Ati none bimeze gute? Aho yatangaje avuga ati mu myaka ya 59 na 60 iryo zina barikoresha iyo ari gutwika amazu y'abantu ca gihe c'intambara canke iyo bari guturira inzu z'abandi mu Kirundi cyumvikana. Rero niho yaheza akavuga ko abantu bose baba barikoresha nko mu gihe c'imyidagaduro ngo twari twatwitse. Yasavye ko iryo jambo ryo kugwaho, niho yabitangaza. Hama haca haza umwe mu bakunzi b'umuziki babaza ati none wa muhanzi asanzwe yiyita rutwitsi nawe iryo zina zarikureho? Nawe ati vyoba vyiza arikuyeho kuko ugiye kuraba iri zina rifise amateka mabi ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ryibutsa kahise kabi bigatuma abantu bibuka ahahise, kandi ntabwo byari byiza ko tuguma twibuka iby'ahahise kandi turiko dutegura kazoza. Ese nawe urabona ino nkuru uyakiriye gute? Mbega hoho ku muhanzi Juno Kizigenza araza kwemera ko agahangano kiwe yashize hanze abantu bakamumenya kuri ko azogaheba, aho wewe akunze mu ndirimbo ziwe kwivugira arutwitsi muzi, kandi ukamenya ko nubwo yogakuraho umenye ko izasohotse n'ubundi tuzoguma tuzi ko ari rutwitsi n'ubundi. Eske wewe urabona bigiye kugenda gute? Mwita umuhanzi Juno Kizigenza kuva hariya Kigali mu Rwanda, umuhanzi ubona ko afise impano idasanzwe, umuhanzi ubona ko abikora neza mwino misi, aho ubona ari umwe muri new generation zivyifatamwo neza nk'uko vyukabaye bikwiye kumera. Je twari kumwe ni wa muhungu wanyu nanone, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Hama we wakoze subscribe, ndakwibutse kuri umuntu w'agaciro, tunagushimira cyane. Hama we nawe utarayikora, make sure ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse. Ndabakunda sana. Ciao ciao, mugiraho mubahwe, hama dukomeze gutera tuja imbere. Erega burya bavuga ngo twese tufatanije nta kidashoboka, kandi turi kumwe n'Imana, umugani wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, byose birashoboka. Rero hamwe nanje, jewe nanyu, hamwe na mwebwe turi kumwe nanje, byose byogenda fresh kandi byose byoshoboka, ntaco buza tutagera kure. Rero ndabahaye
ikaze mwese mukore subscribe kugira ngo dushike kuri rya hangiro twiha ryo gushikana impano kure. Tugiye turashigikirana kuko nta kidashoboka, byose ni mu maboko yacu. Ciao ciao, thank you so much.